hari abantu baba banegrija ubutumwa bwiza mugabo umva tubuvuga niyo rero ishengero ryaduzwa bazaca bavuga ati bagabo vya bintu abakizwa bahora bavuga vyabaye abakristo baduze parce que hari abagabo badakijijwe bavuze abagore bakijijwe azorondera umugore wa mubure azorondera wa mwana yahora aje muri korara mubure aca avuga ati vya bintu bahora bavuga rero nivyo vya vrai hanyuma rero bazoca babaseriye nivyo bintu parce que muri iyo myaka indwi naho nyene nayishengero ryadugijwe agakiza kazoba kagishoboka mbwira ngo yaye ngo ntiyatubujije ngo gusa ngo hari kiti kimwe yatubujijemwe ngo kiri hagati na hagati ngo nituze tukigeko Eva aca mubwira ngo kandi yananatubujije kugikorako ori Imana ntigeze babuza kugikorako yababujije kukijyako yabwiye ngo umunsi muzokijyako muzopfa and then Satana amaze kumva ko Eva atazi neza ijambo avuze ivyo kugikorako yaciye amubwira ngo yarababeshe ngo ahubwo nimwakijyako muzosa n'Imana urumva burya Eva wewe yakoze amakosa muga Adamu yakoze shwa parce que Adamu connaissait la vérité ubutumwa bwiza bw'ubwami nubuvuga igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba nabwo butangurana no kuzuka kwa Yesu Kristo donc ubwo butumwa bwiza rero butarakwira amahanga yose ni naco gituma yedahereje mvuga ko gome turavye uyu munsi ubutumwa bwiza buriko burakwira isi yose no mu bihugu vy'abarabu bari barabwanse uyu munsi buriko burashikayo nico gituma tuvuga ko ibihe biriko biregereza ibihe biriko biregereza tutarabiye cyane cyane ku vy'izo ntambara parce que zamyeho muga turabiye kuri ico kimenyetso c'ubutumwa Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV turamutse abadukurikirana bari mu gihugu abari hanze y'igihugu mwese turabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe nimwiriwe nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye reka dushimire kandi abakurikirana PITV hari abagira subscribe bamaze kuyikora hari abagira share hari abagira like abagira n'ama comment tukayabona kandi akadufasha mu biganiro tubategurira reka tugusabe nawe utarakora subscribe kugira ngo yikore hanyuma bigende neza uzurabona ibiganiro vya Peace International TV hanyuma kuri mikro nkuko bisanzwe ni Pacifique Nduyimana kuri kamera za PITV murabona umusore yitwa Israël numu pastori numu apotre twamugarukanye siryo rya mbere aza kuri kamera za PITV uyu munsi twamugarukanye kuko twumvise ko avuga ibintu bizima kandi bifasha abantu benshi reka tukuramutse apotre Israël ndabaramukije namwe muri ko munkoresha ikiganiro ndaramukije n'abakunda kuraba imbonesha kure ya PITV yego ndabaramukije mwese murakoze karibu kandi kuri PITV murakoze cyane tugushimira ko wongeye kudutera iteka ukaza kutuganiriza hanyuma rero bakunzi ba PITV tugiye kuganira na Apotre tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane abantu bashobora kuba biyumvira kandi bakakigira ko nubwo bakumbure ibihe by'iherezo nico tugiye kuganira no Apotre no mu pastori ariko mbere yuko dutangura ko twatewe iteka adushire mu biganza vy'Imana reka dusenge Mana turagushimiye kubwo buntu bwawe bwinshi turagushimiye ku rukundo udukunda ibintu byose biza gukoreka muri kino kibanza tubishize mu biganza vyawe ndasenga ngo mpwemu yera abari warongora kino kiganiro ibiza kuvugirwa hano vyose bibe ivyubaka imitima y'abantu bibe ibitumbereza abantu mu nzira yawe ushakamwo ndasengeye n'umuntu wese azoraba kino kiganiro kugira ngo uzomuhe gutahura vyimbitse nkuko Yesu yavuze ngo amajambo mbabwira ni mwemu kandi n'ubuzima ndasenga nanje ngo amajambo avugirwa muri kino kibanza abe imwemu n'ubugingo kuzoyumva wese urakoze icubahiro n'inganje n'ivyawe unibihe byose mu izina rya Yesu Kristo amen amen kumbere Apotre imbere ko dutangura kino kiganiro iyo tuvuze Apotre kugira ngo abantu batahure murongoye ishengero gitwa gute riri hehe bimeze gute murakoze iyo muvuze intumwa mu Kirundi ni umuntu ari mu gishingo ca Kristo hano mwisi kubera ko Kristo atakiri hano n'umuntu ari mu gishingo ca Kristo n'umuntu ahishura Kristo hano kwisi ndongo ishengero gitwa ikirimba c'ubwami bwa Kristo canke Christ Kingdom Palace rikorera mu Kanyosha
mu busoro. Murakoze. kumbure abakunzi ba PITV turi kumwe na Apotre, twavuze ko tugiye kuganira ku bijanye n'ibihe by'iherezo. Iyo tuvuga ibihe by'iherezo Apotre, kuri wewe canke ku bwa Bibiliya bisobanura iki? Iyo muvuze igihe c'iherezo canke ibihe by'iherezo, no kuvuga ko ikintu cyose cashingiwe igihe cacu, nkuko umwami Salomo yabivuze mu gitabo ciwe c'imigani. Novuga ko rero ikintu cyose cashingiwe igihe cacu, no kuvuga ko n'iyi si nayo nyene turiko yashingiwe igihe cayo, nayo nyene izogira iherezo, izovaho. Ego. Aha twese tuzopfa. Twese tuzopfa, ubishaka n'utabishaka, ubitinya n'utabitinya. Ego. Hanyuma inyuma kumbure tutaraja ko inyuma y'urupfu rw'abantu bose bazopfa, twagomba utubwire ibimenyetso bigaragaza ko hariho iherezo. Birahari canye ni ibintu mwiyumvira? Oya, si ibintu twiyumvira namba. Birahari, nosoma vyinshi mu gitabo ca Bibiliya, usibye ku mwanya utabidukundira, ariko neza na neza birahari. Hariho n'ivyo Yesu yagiye avuga, usomye nko muri Matayo 24, aravuga ibimenyetso vyerekana uguhera kw'isi. Ego, aravuga ihanga rizotera irindi, hazoba intambara, hazoba injyane, hazoba amapfa. Mugara navuga kandi ko ubutumwa bwiza bw'ubwami nabwo nyene buzoba bwakwiye isi yose. Donc si ibintu twibwira rero, ibintu ibimenyetso bigaragaza iherezo ry'isi birahari. Aranavuga n'ibijanye ikizira c'ubuyobe kizokwinjira mu ngoro Yerusalemu. Daniel yavuze mu gitabo ciwe, donc mu gice c'icenda umurongo wa 20 uhereye kuri 24 gushika 27. Ego. Ibihe by'iherezo kuri bamwe kumbure baravyizera, abandi ntibabyizera. Ego. Bavuga ko ibihe bizogenda birakurakuranwa, umuntu apfuye ngo reka bare iryo herezo giwe. Umuntu apfuye muri ubu buryo bw'umubiri bavuga, mu bisanzwe la réalité des choses, iyo umubiri upfuye umuntu ntabapfuye, parce que umuntu si umubiri. Umubiri n'inzu Imana yahaye umuntu wa vrai kugira ngo ashobore kubaho hano ku isi, parce que inosi ni ikintu cyonyine kirekuriye kuhaba, ni ikintu gifise umubiri. Nico gituma bavuga ko n'Imana ntishobora gukorera kuri inosi itarose umubiri yitiza. Nico gituma Kristo yaje ari mwe mu y'Imana, yaje ari Imana muga kugira ashobore kuba ku isi yategerezwa kwambara umubiri w'umuntu. Donc iyo umubiri upfuye rero umuntu ntabapfuye, kuko umuntu ni mwemu ifise umubiri, donc ifise umushaha yambaye umubiri. Umuntu rero wa vrai ni mwemu. Nico gituma birivuga ibijanye na Gehenomu nigo rupfu rwa kabiri, ni nago rupfu rwa vrai, kuko ho hafi mwemu. Ntihapfa umubiri uba wapfuye kera. Donc umuntu rero iyo apfuye muri ubu buryo twebwe tubona, n'umubiri uba utandukanye ni mwemu. Mu yandi majambo umubiri uba usubiye wavuye, imwemu nayo ibisubiye yavuye. Ibi rero abantu bavuga vyo gupfa, umuntu ntabapfuye, abahinduye mode de vie. Umuntu wa vrai abahinduye mode de vie, abavuye mu mubiri. Nico gituma bavuga ngo yavuye mu mubiri. Ego, imwemu yo yikomeza ibaho, kuko imwemu nizo zizociga urubanza. Ego. Mbega none twohava tukavuga ati mbe aba bantu bashobora kuba bagirira nabi abandi bakabica, bica uyu mubiri, twovuga ko bihora ubusa rero? Ya, bihora ubusa, kuko Yesu yavuze ngo ntimugatinye uwica umubiri gusa, ngo ariko mutinye iyishobora kwica umubiri igaca ifata n'imwemu ikayikororera muri Gehenomu. Donc umubiri nibisanzwe, umuntu apfuye mu mubiri ni ibintu bisanzwe. Mugabo igikomeye cyane, mbe inyuma yo gupfa k'umubiri ubuzima bubandanya gute? Mbe inyuma yo gupfa k'umubiri imwemu yawe ikijahe, bica bigenda gute? Parce que n'est pas oublié ko Yesu yavuze ngo ni jewe n'inzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora gushika kuri data ntamujanye. Donc uwaja kwa data none ninde? Si umubiri ni mwemu. Kumbure umuntu ariko ariyumvira, mwavuze ibimenyetso by'intambara, ihanga rikazotera irindi. Yego. Kumenga izo ntambara kuva na kera na Yesu ataraza, izo ntambara zari zihari, Nebukadineza baje gutera i Buyuda, n'izindi ntambara nyene zagiye ziraba usanga mbere muri Bibiliya. None
twokwemeza yuko intambara ari ikimenyetso by'ukuri cy'ibihe by'iherezo. nico gituma si ikimenyetso kimwe Yesu yatanze. Yatanze ibimenyetso vyinshi. Aravuga na ico nahereje ko aravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami buzobanza gukwira isi yose. Or turavye ico gihe cabane bukadineza zari intambara c'est vrai, mahanga yaraterana n'ubu araca ubutumwa bwiza bw'ubwami nubuvuga igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba nabwo butangurana no kuzuka kwa Yesu Kristo. Donc ubwo butumwa bwiza rero butarakwira amahanga yose ni naco gituma yedahereje mvuga ko gome turavye uyu munsi ubutumwa bwiza buriko burakwira isi yose no mu bihugu vy'abarabu bari barabwanse uyu munsi buriko burashikayo. Nico gituma tuvuga ko ibihe biriko biregereza. Ibihe biriko biregereza tutarabiye cane ku vy'izo ntambara parce que zamyeho muga turabiye kuri ico kimenyetso c'ubutumwa bure tusoma kuri ku magugo amakuru twumva ku maradiyo turumva ko hariho ibihugu usanga banagirira nabi bakica abavuga butumwa gasanga babishe gasanga ntibavyemera. Bega ico kimenyetso civuga butumwa ubwo butumwa buzovugwa ku buryo ivyo bihugu bibwemera canke nawe nyene bagenda bariyiba bavuga ubutumwa. Urakoze cyane. Mu bisanzwe kubwumva no kubwemera biratandukanye. Bibiliya ntivuga ko bazobwemera, ivuga ko bazobwumva. Donc kubwumva rero no kubwemera biratandukanye. Kuba deja mwishe ubuvuze mwabwumvise. Mwase bwabariye mu matwi bwabacumise mu mitima kubyo mwumvise ko mutobwemera ahubwo muce muvuga ati kugira ntibuze bubandanye bunavugwa ifo ko umuntu abuzanye tumukerera tumwica mugabo mwamaze kubwumva pour dire ko muzoba kondane parce que mwarabwumvise mwanka kubwakira. Mbabarire gatoyi kumbure tugaruke muri kino gihugu canke muri Afrika. Turabona ko ariho hari igwirirana ry'amashengero menshi kurenza kumbure no mu bihugu vy'i Burayi. Twovuga yuko ari ryo gwirirana ry'ubutumwa bwiza ku bwanyu bimeze gute? Ku bwanje ubutumwa bwiza uravye ubu uye muri Europe canke Buraya mu Kirundi niko bayita no mu bindi mu yandi makontina surtout muri Aziya womenga ubutumwa bwiza ntiburiko buravugwayo. Womenga ntaburiyo. Womenga buri muri Afrika gusa. Je ndavuga ko ibi bintu sivyo no munsi gusa. A chaque fois igihe cose ibura yabansi ikintu kivuye ku Mana cahungira muri Afrika. Kugira ngo ntikidisparese. Uravye meme na Kristo baramuhizi iyo yavukiye. Ntiyahungiye ahandi yahungiye muri Afrika rero ubwamye ari uburaro n'uburamuko bw'Imana igihandi hose bayanse. Urumva uyu munsi rero amashengero uravye Burayi baravyanse muri Aziya baravyanse mugabo uravye muri Afrika niho hari amashengero ndazi ko hari abantu benshi ba critique amashengero ntaco bintu bitwaye parce que Paulo yavuze ngo Kristo naho yovugwa mu bujyajya ntihazobura umuntu amwumva mukuri. Urumva ntihazobura umuntu amwumva mukuri. Simvuze ngo amashengero yose ni nyakuri nayukuri no simvuze ngo amashengero yose avuga ubutumwa bwiza hariho n'abatavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ego mugabo ivyo nitwoca tubite bakongo duce tuvuga ngo amashengero yose ngo bayugare ngo bagira ibiki n'ibiki no monami naho umuntu yo hari abana yavuga ko ari ama business abantu bitanguriza kandi nta rusha mfize go kunyomoza ivyo bavuga parce que birashoboka ko ari umuntu yabakinye ko business bakabibona mugaje mvuga gutya naho iyo bariko abivuga mu bujyajya ntihazobura uwuvyumva mukuri wakavyizera. Hanyuma kumbure tubandanije inyuma y'ubu buzima iyo umuntu apfuye ubuzima none buca bugenda gute bimeze gute? Iyo umuntu apfuye ntibiba biheze. Reka nsoma akaverse kamwe gatoyi kugira ngo donc twumve neza ko hazobaho ibintu bijanye nuko ubu buzima butaba burangiye. Ni cete Paulo yandikiye abitesalonika ba mbere 3 kuva kuri 13. Abitesalonika ba mbere 3 kuva kuri 13 ndasoma mu gifaransa kubera ko nta Bibiliya y'ikirundi na gendanye. Murantunga ndaza kugerageza kubisigura ko 3 kuva kuri 13 Tesalonika ba mbere pardon gato
kumbure muriko murahiga abantu benshi bafise ubwoba bw'urupfu, ubwoba bwo gupfa. Sinzi ko nawe we nibaza ko bufise. Ego ubwoba bwo gupfa, bwo gupfa. Mbo reka manze nishure ico kibazo, nibaza ko nza kurondera umurongo neza. Ubwoba bwo gupfa ntabwo mfise. Oya, ntabwo bwo gupfa mfise kuko nabikubwiye ko hapfuye umubiri. Ico mbabaza no gupfa nahejeje mission yanje ku isi. Ego none none ko hari abantu benshi usanga mu gupfa batera imigere bimeze gute? Ubajije ukura ati none ko hari abantu batera imigere. Mu bisanzwe iyo umuntu apfuye, iyo umuntu agira apfe d'abord novuga ko abashitse ku marembo yerekana ubuzima bwiwe bwa vrai aho bugira butumbere. Urumva? Nico gituma rero hari abantu bapfa kubiri. Hari umuntu apfa atera imigere avuga ngo ndekura ngo singenda, bisigura ngo umuntu ariko arabona hagiraje. Muga hari nundi akubwira ati ebana ndabona abantu bambaye izera baje kunsanganira, ndabona iyo ndiko ndaja ni mundeke ngende. Hari nundi ajyama agasezera abantu biwe bose agaca avuga ati ni mumfuke, bagaca basanga yatashe. Mu bisanzwe abo bantu babiri baratandukanye. Umwe arabona neza ko agira aje mu kuzimu, aho Bibiliya yita muri enfer mu gifaransa. Ikuzimu ni prison ifungirwamwo abantu barindiriye jugement. Urumva? Abantu bapfuye batizeye umwami Yesu batamwakiriye bashikira aho hani kuzimu kugira ngo barindire gucibwa urubanza. Urumva? Muga rero hari n'abandi bashikira donc baba bagiye mu kindi kibanza ciza, bobo bapfuye barakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nta kubabara kuri yo muri ico kibanza bagiyemo. Nico gituma avuga ati ndabona abantu bambaye izera baje kunyakira. Donc gupfa rero kuratandukanye. Nico gituma navuze ko umubiri urapfuye mugabo imwe mirabandanye baho. Ego. Mbega none umuntu arashaka kwibaza ati mbega ni akahe kamaro ko kubaho muri ubu buzima? Nakahe kamaro ko kubaho muri ubu buzima? Novuga ko umuntu yavutse avukanye manda. Avukanye igikogwa aje gukora hano ku isi. Ico gikogwa rero kugira ngo umuntu agitore monami biratandukanye nibi abantu birirwa barakora mu isi. Parce que ico gikogwa umuntu akizi neza ni Imana ikurungitse muri nosi. Nico gituma kugira ugitore mu bisanzwe wategerezwa gusenga kugira ngo kimenye. Nico gituma umuntu agiye ku ishure ntiwarukwiye kwiga uraba de saison ngo ubu uye ngo hagezweho akazi ngo naha ngo reka nje kwiga informatique ngo parce que nigezweho. Mon ami uri sûr ko dans 5 ans uzoheza ishure informatique kigezweho? Si question y'ukugegwaho no kwicara ukamenya ngo Imana intumye gufasha abantu muri kano karere. Nivyo ngira nje kwiga. Singira nje kwiga kugira ngo ndondera amahera. Nivyo denema navuze muri eglise. Mu bisanzwe abantu turafise ingorane surtout mu Burundi cyangwa muri Afrika. Dukora ibintu kugira tuganya amahera. Muguru bavye mentalite y'abagwiza tunga nabo bo kugwego gw'isi. Bafise mentalite yo kugira yo gukora kugira ngo bafashe abantu. Nico gituma uravye nk'uyu munsi uwitwa Elon Musk niwe mugwiza tunga wa mbere ku isi. Akora ibijanye n'ibigenda juru bigomba kwimura abantu bibakura kuri nosi caye kuri no mu bumbe bibajana ku yindi mu bumbe. Parce que arazi neza ku isi igira ihere. Urumva? Ari conscient yuko iyi si turiko monami igira ihure n'ikibazo co guhera. Mugavuga ati none abo bantu niyo iyi si yahera bazoca babahe. Acagerageza kurondera ayandi masi yindi mibumbe yo biri capable yuko abantu bayibako. Agacagerageza gukora ibigendajuru bishobora kwimura abantu bibavana kuri nosi bibajana ku yindi mibumbe. Mugurumva wewe mentality afise niyo gufasha abantu. Muga monami ivyo binagira bafashe muzobiriha.
urumva mu Burundi rero no muri Afrika turafise ingorane yo gukora tugondera kuganya amahera nico gituma umuntu atanguje ibotike idandaza umuceri n'ibiharage ngaho kwibarabara ucubona uwundi ashize impande yiwe nyene umuceri n'ibiharage paske yabonye ngo ujya muntu ariko arunguka reka nanje ninashira impande yiwe naje nzoca nunguka oro yarakwiye kugira mentalite yo gufasha ugacura buti mbega umuntu yaguze umuceri n'ibiharage ikindi gikenewe n'igiki akeneye amavuta reka nje nzana igitunguru n'amavuta ceshira ngaho uzogura umuceri n'ibiharage azocangurira nanje igitunguru n'amavuta. Wow, apotre kumbure tu aho nyene mwavuze ko iyisi tuvyanka tuvyemera izohera hanyuma ayo yandi masina yo bagomba kutwimuriramwo scientifiquement bimeze gute? Wait, reka mvuge iki kintu tuzimuka reka mvuge iki kintu aho niho bihendera mu bisanzwe isi heze ntizohera yonyene hazohera turi univers isi yose donc mvuze isi yonyene tubako ukwezi izuba ayo yandi donc mibumbe tutariko nayo nyene izohera nibaza ko muyiza bo rero bibaza ko iyi si ariyo izohera yonyene muga scientifiquement parlant burya abashakashatsi baracarondera ko hari yindi mibumbe ishobora kuba ishobora kwakira ikiremwa muntu bakayibako neza la ivyo tubigiyemwo twoca tuja ku bintu vyabaye avant yuko Adam abaho urumva parce que iyi si mu bisanzwe Adam si wa mbere yatanguye kuyibako no oya bon iyi si yarabawe ko nundi yitwa Lucifer ava yuko acika satani hamwe n'abamarayika benshi bayibako bafise mission quelconque yo kuyubaka no gutunganya isi kugira ngo izose n'ijuru parce que Imana yari prevoya kuzana umwana wayo ku isi urumva rero Lucifer yari kumwe n'Imana no Lucifer ntiyaba mu ijuru ivyo twabizungurukamwo gose tukabitebako no Lucifer ntiyaba mu ijuru parce que uravye usomye muri umengo ni muri Jeremie canke Isaïe mbo sinateguye neza kubera sinarinzi ko mumbaza kubijanye na Lucifer Bibiri ivuga ngo nzoduga nshike ku bicu nshike ku musozi w'ikoraniro nzocansa nisumba vyose avuze nzoduga nshike mu bicu c'est-à-dire ko yari munsi y'ibicu donc Lucifer yaba ku isi muga yarafise mission yuko iyisi Imana ntiyari yayimugabiye Imana yashaka gutegura ikibanza umwana wayo azoshikirako abeko neza aguwe neza Imana rico yitiza umuce w'abamarayika urongowe na Lucifer Daire Bibiri ivuga ko Lucifer yakora business Romf Bibiri ivuga ko yakora nibaza ko muzompa umwanya w'ikindi kiganiro cyo kuvuga ku bijanye na Lucifer please parce que ngaha ndahinjiye nsaba ko urazi ko abakurikirana ikiganiro hari abavuga ati duhe the preuve arapu duha ama verset biblique avuga ivyo bintu uri kuravuga oro sinaje nteguye neza kuko iki kiganiro donc sinarinzi ko kiba orienté vers muri iki gice nibaza ko next time ninaza nzoza mfise deverse kuva ku kambere kugeza ku kanyuma bigaragaza ko Lucifer ataba mu ijuru yaba ku isi yego hanyuma rero reka kumbure tu bya Lucifer n'ikindi kiganiro mugabo turacari ku bihe by'iherezo ibihe by'iherezo isi zorangira abantu barangire burya twari inyuma y'ubu buzima inyuma y'ubu buzima Bibiri reka nje muri Rome 8:1 d'abord kugira ngo mpumurize abantu bari muri Kristo Yesu hanyuma ibikwirikira tuce tubibandanya Rome 8:1 ivuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza na rumwe ruzobatsinda il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ abari muri Kristo nta rubanza na rumwe ruzobatsinda no kuvuga rero ngo umuntu ari muri Kristo Yesu ntiyarakwiye kugira ubwoba parce que même n'inyuma y'ubu buzima azobandanya abaho neza ego sino ibisigaye no kuvuga ngo iyi si izohera iyi si ubwayo izoranduka izocibwa urubanza nibiyiriko vyose Satani ubwiwe azocibwa urubanza Antikristo azocibwa urubanza izo ni terme abantu batinya bavuga ati yo karabaye donc ibintu vyose bigizwe vy'umugwanizi reka mvuge iki kintu basi mu bisanzwe Imana irakunda abantu Imana ntiyaremye abantu kugira ngo baje muri gihenomo
mugabo ngaruka daere kubera ikino n'umuhero w'izuba il faut savoir ivyo bintu mu bisanzwe Imana irakunda abantu kandi ico Imana ikeneye ni ukurandura ikibi cose ikureho ikibi haba mw'isi mw'ijuru ni naco gituma n'ijuru naryo nyene rizokugwaho urumva somye muri apocalypse umengo ni muri 20 nibaza ko ngira ndaza kwasoma peut-être niho avuga ibijanye no gukugwaho kw'isi n'ijuru hakaza isi nsha n'ijuru risha urumva Imana ikeneye iki Imana ikeneye gukuraho ikibi parce que ikibi cisanze muri satani nibaza ko ivyo tuzobivugana muri iyo emission yindi hanyuma ikibi kimaze kwisanga muri satani acara gipropaja arakigwiza acuzuza isi yose agishira no mu muntu ari we Adamu n'abamukomotseko bose Bibiri ivuga ngo nkuko Adamu donc ndakunda abakatolika hari ikintu kimwe bavuga abakizwa badatira ko attention ikintu bita icaha cinyanduruko urumva Bibiri ivuga ko Adamu yanduje abantu bose gupfa Adamu yanduje abantu bose icaha ori icaha naco ingero yaco n'urupfu novuga ko icaha imwemu y'icaha ni ihasa gimwemu y'urupfu deke imwemu y'icaha yinjiye imwemu icishira ku ngoma imwemu y'urupfu niko Paulo yavuze mugace aravuga kandi ko imwemu y'ukugororoka nayo ishira ku ngoma imwemu y'ubugingo imwemu y'ukugororoka ni imwemu ya Kristo ni imwemu y'umwana w'Imana cyo gituma birivuga ngo nuko bamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo batavyawe bla bla n'ibindi byose amaraso n'ibindi bavyawe n'Imana donc iyo umuntu avyawe n'Imana nawe acagira ubwo buzima muri we nivyo Yohani yavuze mu cete ciwe ca mbere kuri 5 kuva kuri 12 ngo nuko ufise umwana afise ubugingo udafise umwana nawe nta bugingo afise monami iyo avuze ubwo bugingo ntaba ariko avuga ubugingo busanzwe aba ariko avuga ubuzima bw'Imana mu muntu urumva kuri 14 acavuga ngo ikintumye ndabandikira no kugira ngo mwebwe mwakiriye umwana w'Imana mwizeye umwana w'Imana mumenye mudakekeranya yuko mufise ubwo bugingo budashira no kuvuga bavuze ubugingo budashira bavuze ubugingo buri capable yo ku ntibavuze kubaho udapfa parce que na satani ntapfa muga nta bugingo budashira afise eka abadayimoni ntibapfa muga nta bugingo budashira bafise ubugingo budashira ni concept ikoreshwa mu kudetermina ubuzima bw'Imana la vie éternelle c'est la vie de Dieu kumbure mu bintu byinshi apotre muri ko muravuga umuntu acigira ibibazo byinshi mugabo kumbure reka tugume nico gituma je iki cigo iyo ndacigisha 2 mois successive kuri église ntanguye simvanga n'ikindi kintu nigisha 2 mois zikurikirana parce que ni birebire cyane kuko noja mu bijanye no gufatwa na satani noja mu bijanye no kuganza ku imyaka igihumbi ya Kristo rumva imyaka igihumbi sakanu gato turi kwisi turiko tuganzanya nawe mu ngoma ita donc ataka ibina kimwe kirimo kumbure ivyo nibindi biganira kumbure tuzokora nimwa tugirira ubuntu mukaza twitaba mugabo umuntu ari ashobora kwibaza ati none iyi si ko mwavuze ko izorangira murabona ibintu by'intambara hirya no hino hari n'abagize ubwoba mw'iminsi avuga ati no kuri aho Uburusiya barashobora gutera ikibombe Uburusiya barashobora kure ikibombe abanyamerika bakarekura ababitunze bose bakarekura ati nta muntu numwe yosigara ni kw'Imana izo bigenze zorandura isi canke bizogira abantu bazoyirandura urakoze d'abord ivyo abantu barafise ubwoba bw'uko amabombe nucléaire ari capable kurandura isi c'est vrai ari capable yo kurandura isi muga Jesse ndavyizera cyane ndamaze no gukurikirana ibiganiro byinshi bivuga kuri composition y'amabombe nucléaire uravye abazungu bariko bavuga bijya bo bafezarizo kuri bo burya abazungu baratinya nabo nyene gupfa mugabo Imana ntizorandura isi ikoresheje iyo nzira parce que isi ntizoranduka muri ubwo buryo usomye muri Bibiliya isi ntizoranduka muri ubwo buryo d'abord hari abantu nagumye mvuga ko bitwa abana b'Imana bari muri nosi narabipostinze dernièrement kuri Facebook yanje ko na antikrist adashobora kuba manifeste umwana w'Imana kiri hano kwisi no kuvuga ikintu ca mbere kizo reka basi ndabikurikiranye chronologique magatoyi kugira ngo ntange
insiguro gatoya hazoba ico bita enlèvement kuduzwa mu ijuru kunyakugwa kw'abana b'Imana urumva hanyuma abana b'Imana baduze hazoca haba ikintu bita ihamwa iryo hamwa rizotegwa n'iki abana b'Imana bamaze kuduga hazoca haba ibintu vyinshi bibi kuri nosi parce que imagine nk'ubu hazoba amasanganya menshi atandukanye n'ibibi vyinshi parce que Bibiri ivuga ko babiri bazoba bariko barasya umwe akaduga undi agasigara babiri bazoba baryamanye umwe akaduga undi agasigara no kuvuga ko iyo enlèvement Imana yayishize kuri calibre ndende cyane ku buryo memere radar zitazoba capable yo gukapta ivyabaye urumva hanyuma de bamaze kuduzwa rero imagine nkawe udugijwe uri umupilote w'indege indege iri mu kirere ntuzorindira gusezera ngo indege uyidepoze ku kibuga c'indege abazoba bari muri iyo ndege no kuvuga wari wari kurayitwara hazoca habisanganya bose bapfe imagine uri kutwara imodoka ufate bus canke yindi sanzwe hazoca haba amasanganya donc hazoba amasanganya ari terrible hace habaho nibiba bivuga je murambabarira navuze amajambo menshi atacanditswe na kimwe ndasoma muri Mika 4 1 à 2 Mika 4 dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle se lèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront kuri deux havuga ngo des nations s'y rendront en foule et diront venez et montons à la montagne de l'Éternel à la maison de Dieu de Jacob afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ces sentiers car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel bavuga ko mu bihe vy'iherezo ingoro donc umusozi wubatse ko inzu y'Uhoraho uzoganza uzoshigwa hejuru no kuvuga ko les chrétiens canke abakristo bazoganza mu masfere canke mu turere dutandukanye tw'isi urumva no kuvuga rero ko umuhero umaze kuba canke enlèvement ibaye deja hari abantu bari bitwa ishengero rya Kristo badugijwe bagiye mu ijuru abo ba Kristo nibo bari baganje mu turere dutandukanye nkuko duhejeje kubisoma ngaha no kuvuga rero hazoca haba abantu benshi bazobura ivyo bakora bazobura solution bamaze kubura solution niho antikristo azoca yaparesa ababwira ati jewe ndi capable yo kubaho umuti iyi si yabaye kadavere iyi si yabaye vurugu je ndashobora kuyitondeka kuyisubiza ku murongo hanyuma kubera isi nyine izoba yabuze icikora je signale bien antikristo azoba ari imfura ya satani azoba ari icaha cambaye umubiri nkuko birivuga ko Kristo ari ukugororoka kwambaye umubiri niko na antikristo azoba ari kibi cambaye umubiri nico gituma Daniel yacise ikizira c'ubuyobe ni kibi cambaye umubiri w'umuntu ni icaha cambaye umubiri w'umuntu azoca abwira abantu ngo ndashobora kugirane kubatorera umuti w'ibibazo mufise hanyuma ikizoba niki kubera abantu bose bazo donc ishengero d'abord rizoba ryadutse abazoba basigaye n'abantu batigeze bizera Kristo batigeze bamwemera bazoca bemera ngo abafashe gutora umuti w'ibibazo azoca afata aganze amaze kuganza azoca agira iki azosinyiranira nabo isezerano ry'imyaka 7 urafise Bibiliya y'ikirundi yego bakotse dusomere Daniel 9 kuva kuri 24 kugeza 27 25 gutyo 24 25 amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cera ego kugira ngo ibicumuro bishire n'ivyaha birangizwe n'ibigabitanyo bitangirwe impongano hazanwe ukugororoka kutazoshira ego ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwe ko ikimenyetso ego ahera cyane harobanuzwe amavuta bandanya kuri 26 na 27
nje kuri 25 simbira kuri 27 d'abord basi 27 kugira tunyarutse 27 avuga ngo kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe niryagira hagati azokuraho ibimazi n'amashikano. Urakoze. Mu bisanzwe usomye muri version bita amplified ibi bibiri ya ikirundi yita yinga rimwe ica ribi specify bakavuga ko iri yinga ni 7 ans. Umunsi umwe muri iryo yinga ugizwe n'umwaka. Urumva? Donc azoca asezerana n'abantu iyinga rimwe no kuvuga 7 ans. Azoca babwira ko ashobora kubatorera umuti. Muga iryo yinga rimwe arigejeje hagati no kuvuga 3 ans et demi. Azoca kuraho ibimazi. Azoca abuza abajuife kuko urabona ni kimwe wari wambajije ubwa mbere ngo amashengero agwire muri Afrika n'ibindi byinshi. Mu bisanzwe ubu uye abantu bafise monopole y'ibijanye n'ivy'Imana ni ishengero rya Kristo. Mugabo ishengero rya Kristo rimaze kuduga tuzoca dusubira mu isezerano rya kera. Abazosigarana monopole y'ivy'Imana bazoca baba abajuife. Hanyuma rero antikristo azoca agenda visa abo bantu bafise monopole y'ivy'Imana bazoba basubiye ivyo gutanga ibimazi. Bazoba basiga bafise temple igira gatatu. Parce que temple ya mbere yari ya Salomo, iya kabiri ni ya Zerubabeli, iya gatatu ni izokubakwa. Iyo temple niyo yasambuwe mu myaka igera kuri 70 nyuma ya Kristo. Urumva? Ubu rero aho hantu hari temple i Yerusalemu hari umusigiti. Muguravye evolution donc ya leta y'abajuife leta y'Abisirayeli iri kwigerageza gufata Jerusalemu yose yigarurire kugira ngo ibomore n'uwo musigiti isubire hubake urushenge canke isubire hubake temple ingoro ica Abisirayeli biti ingoro. Iyo ngoro ni yubakwa bazoca basubira gutanga ibimazi. Kandi uravye ubu Denema nabonye page kuri Facebook ihamagarira abantu bose ku isi gufasha kugira ngo begeranye bikwiye byose bikenewe kugira ngo bubake temple. Ubu ugiye mu Bisirayeli bariko barasubira kwigisha abana babo ingene batanga ibimazi. Ya urumva ni donc iyo myaka 3 rero n'igice iheze izohera ntituza hizotangurira d'abord. Mugabo tuzi neza ko temple izoba yarubatswe kandi abajuifu bazoba basubiye gutanga ibimazi. Hanyuma antikristo azoca agenda babuze gutanga ibimazi. Ababujije gutanga ibimazi bazoca bamwankira parce que nibaza ko nimba hari ikintu kimwe abajuifu bariko sérieusement ni Imana yabo. Nta kintu na kimwe bari capable yo kujamwo kigwanya Imana yabo. Ibi bintu nyene ndabivuze mu mwanya mutoya. Mugabo ikintu kimwe womenya nuko isi yose izobwira abajuifu ati none kubera iki mwansi ni mwemere atubera umwami antikristo. Abajuifu bazokwanka parce que wasomye neza ko azobabuza ibijanye no gutanga ibimazi azoca hagarika ibijanye no gutanga ibimazi. And then abajuifu base azoca hagurutsa intambara hagati yabo n'isi yose. Donc isi zo biri kuri kote ya antikristo. Abajuifu ni bazo wasigaye n'umugwi muto w'abantu banse kwizera ubutumwa bwiza mugabara bwumvise. Hanyuma azoca abica. Bibiri ivuga ngo ica les 2/3 bibiri vya gatatu vy'abajuifu bazopfa. Bamaze gupfa ikizoca kiba niki nabinyarukije gose biri muri Zakari 13 kuva ku murongo w'8 kwiza ku 9 hamwe na 14 kuva kuri 3 kumanuka. Hari amajambo nyene ntashaka kuza gusoma mu kirundi cyane kubera harimo amajambo atari mu imvugo mbabarira amatwi mu kirundi. Muga usomye Zakari 13 kuva kuri 8 kugeza kuri 9 sinzi ko dusomera. Yego reka ndasoma. Muri ico gihugu cose niko horaho agize ibice bibiri byo muri ico bizorandurwa bibiri byo muri ico. Ariko ica gatatu hazosigara entier muri iyo ntambara yabe na antikristo hamwe n'amahanga. La rero ikizoca kiba niki aho oye ndikovuga kuri niveau y'abazoba bari mwisi nivyo bazoba bariko baraviva. Muga kwishengero naryo rizoba ryadugijwe bazoba bari mu vyo twita kugeregwa récompense. Umuntu wese azohabwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. And ica kabiri hazoba ubugeni bw'umwana w'Imana hamwe n'ishengero parce que birivuga ko ishengero no mugeni. Kristo nawe numukwe. Hazobaho mariage, hazobaho na reception.
urumva yeah urumva kubera umwanya ari muto nyene turabivuga tubica ku mayange abazoba bari mu isi nabo bazoba bariko basibisa izi consequences antikrist azoba ariko agira ihamwa ry'abantu bose banka kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo abazokwemera ko ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo azoca bashirako ikimenyetso ca 666 mugare juif be la majorité des juifs ntibazomwemera banse kumwemera rero ntibazoca atera intambara hace hafare detiere gushika uno musi les juifs ntibemera Kristo nk'umwami n'umukiza parce que yaje mu nzira bo batizera iyo tuza gusoma bijya bice byose ijya Daniel 9 kuva kuri 24 wari kubona ko yavuze ngo aya mayinga 70 ashingiwe ihanga ryanyu pour dire ashingiwe abisirayeli aravuga ivyo kuza kwa Kristo nico gituma igihe Kristo yaza kuba juife nta hazare yari irimo bari baharuye ibimenyetso imyaka bari bayizi imyaka azovukiramwo nico gituma bari bazingwaje kuganza mugabo mu buryo bwa politique gouvernement romva nico gituma hari umugore yigeze kugenda aramubwira ngo ni waganza umuhungu wanje umwe uzomushire iburyo uwundi umushire bubafu umwe muhe peut-être abe icegera cawe ca mbere uwundi ca kabiri parce que bari bazi neza ko aje kuganza mu gico batari bazi ni kimwe nuko atari aje kuganza muri ubwo buryo bo biyumvira parce que ubwo buryo bo biyumvira azoza kubuganzamwo muco Bibiliya yita millennium kuganza imyaka igihumbi izotangurana niyo iyo semaine canke iyo myaka indwi iheze twari tugeze donc ku myaka 3 n'igice azoca rero yica abantu bose banka kumwizera nk'umwami n'umukiza antichrist nariko ndavuga rero ko donc twari tugeze ahantu ari hagati na hagati muri les 7 ans azoteza intambara abisirayeli hamwe n'abantu bose banka kumwemera navuze ko nza ndacagagura mugantreta hari abantu bazofasha les juifs kutemera antichrist hari abantu banegirija ubutumwa bwiza mugabo umva tubuvuga niyo rero ishengero ryaduzwa bazaca bavuga ati bagabo vya bintu abakizwa bahora bavuga vyabaye abakristo baduze parce que hari abagabo badakijijwe bavuze abagore bakijijwe azorondera umugore wa mubure azorondera wa mwana yahora aje muri korara mubure aca avuga ati vya bintu bahora bavuga rero nivyo vya vrai hanyuma rero bazoca babaseriye nivyo bintu parce que muri iyo myaka indwi naho nyene nashengero ryadugijwe agakiza kazoba kagishoboka muga kazoba gashoboka kuri priyo hejuru abantu benshi bavuga ngo nabazokwicunguza amaraso yabo muga sivyo parce que amaraso y'umuntu niyo cunguro amaraso y'umunyavyaha ntashobora gucungura umunyavyaha bazocungurwa n'amaraso ya Kristo muga novuga ko bazoba bari nko mu gihe ca ropeshaje parce que banse kwemera gakiza ubwa mbere muga ubwa kabiri rero uzovyemera antichrist azoba yamaze kuba manifest azomukondana azomwiyica azobica urumva hanyuma ikizoba ni iki rero les 7 ans zizohera abaduze mu ijuru bahejeje mariage na Kristo hanyuma vuze mariage bava bibaza ibindi bibasha kubera nyene abapagani ni benshi gose mvuze mariage Bibiliya ivuga ngo uko azosa niko tuzosa donc tubonanye na Kristo tuzoca duhindurwa uko azobasa niko natwe tuzoca dusa tuzoba tubaye umwe nawe niyo mariage romva hanyuma sinari bwaheze kwanza mbangire gato induva ko fise ibibazo vyinshi hanyuma rero les juifs babaye torture bishwe les détières bazoca hariho rero nariko ndavuga imigwi y'abantu izobafasha kwizera Bibiliya iravuga memere détieux avec esprit ya Elia ni ya Mose bazovuga ubutumwa bwiza babwira abantu ko batokwizera antikristo hanyuma antikristo ngo azoza abice gikoko kizoza kivuye mu mazi kibice muga inyuma y'imisi 3 n'igice ngo imwe muzivuye mu ijuru zizongera zimanuke muri bo bace basubira kuba bazima bahaguruke ngo hanyuma bace baduga abari mu isi bose bagira ubwoba hariho n'umugwi wa gatatu w'abamarayika nabo nyene bazohagarara ku bicu ngo bavuga ubutumwa bwiza romva ikizoba ni iki rero les juifs bazoca bemera bavuge bati wa mugabo twabamba Yesu Kristo bagabo numwami tumwizere hanyuma tumwambaze nkuko birivuga ngo uzonyambaza ku munsi w'amagorwa nanje nzogukiza bazoca bamwambaza bemere parce que abajuife ntibakunda amadefete mu ntambara zose bagwanye ni intambara zike batsinzwe kubera iyo bazoba batsinzwe kandi nabi
bazoca bemera bavuge bati Yesu Kristo turemeye kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ngwino udutabare. La rero niho Kristo azoca amanukana n'ishengero pour régner 1000 ans. Inge ndaguhe verso soma tora Bibiliya kugira ngo abantu bavyumve. Soma Apocalypse ivyahishuro Yohana 19 kuva kuri 19 kugeza kuri 21. Yego bavuga ngo mbona ca gikoko n'abami bo kwisi, mbona ca gikoko n'abami bo mwisi n'ingabo zabo bakoraniye kugwanya uvyagiye kuri ya farasi. Uyu ni Kristo amanukanye n'ishengero. Bandanya. Ico gikoko gifatwa mpiri. Uwo ni antikristo afashwe mpiri. Na wa muvugishwa hamwe na faux prophète, umuvugishwa w'ikinyoma yamufashije gukonvenka abantu. Soma. Yakorera bya bimenyetso mu maso yacu, akabizimirisha benshi abemeye gushirwa kw'ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo cacu. Yes. Urumva rero ngaha Kristo azobamanutse kuganza le 1000 ans, imyaka igihumbi. Ari ngoma y'amahoro. Niyo yayindi Daniel yatangura avuga ngo hashinzwe amayinga 70 ku bwoko bwanyu kugira hashigweho ingoma y'ukugororoka. Urumva yabibwiye abajuife kubera yavuze ingoma, donc ishingiye ubwoko bwanyu. Muga rero muri aya mayinga 70 haraciyemo ikindi gihe, iyindi periode Imana itabwiye abajuife. Ni iyi periode turimwo y'ishengero. Ntiyabibwiye abajuife parce que abajuife bobo ntibigeze bizera Kristo. Iyo periode rero yabaye ndende ku buryo ari byo vyanacanze abajuife n'abandi bantu. Muga rero iyi millennium reka tuyitangure nayo, tuyisome na nyene tuyitangureko. Soma aho nyene donc Apocalypse 20 do 1 à 6. 20 do 1 à 6. Mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru, afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata ca gisato, nico yanzoka ya mbere, niyo mugwanizi, irindi ni Satani. Akiboha ngo kimara imyaka igihumbi, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga. Gushitsaho iyo myaka igihumbi izoshirira. Niyashira gikwiye kongera kubohorwa ngo kimare igihe gito. Donc antikristo afashwe, nibaza kutahasomye neza, azotererwa muri gihenomu mu kiyaga caka umuriro n'amazuku hamwe n'umuvugishwa w'ikinyoma. Le faux prophète, umuvugishwa w'ikinyoma azofasha antikristo muri ya myaka 7 gukonvenka abantu ngo bizere antikristo ko ari Kristo. Urumva? Ni hamwe Yesu yavuga abwira les juifs muri Matthieu kuva kuri 24 igice ca 24 ababwira ngo nihagira uza babwira ngo ari mu bugaragwa ntimuze mujeyo. Nihagira ubabwira ngo ari mu mpete ntimuze mujeyo parce que ntazoba ariwe. Umva rero ikizoca kiba niki, amanutse hari ibintu bibiri bizoba Kristo aje kuganza imyaka igihumbi n'ishengero. Icambere antikristo n'umuvugisho w'ikinyoma bazoca binogira gihenomu. Hazoca ba inauguration ya gihenomu. Uyu munsi tuvugana gihenomu nta kintu na kimwe kiriyo. Kandi il faut différencier. Il faut ko abantu batandukanya gihenomu hamwe n'ikuzimu. Gihenomu n'umuriro ni kiyaga caka umuriro n'amazuku. Kuzimu naho ni place, ni prison. D'ailleurs kuzimu sini kibanza cha Satani. Bon, si kibanza Satani control. Kuzimu ni prison Imana yari yararemye. Urufunguruzo rwayo yari yaruhaye Adamu. Ikimushira mu itongo. Imubwira ngo ikizokuderanja cyose muri ritongo uzogifate ugipfungire mu ikuzimu. Muga rero aha kuzimu niho ahubwo Adamu yagarutse gupfungirwa. Aho yofungiye abadayimoni nibo bamufungiyeyo parce que amaze guhendwa yaciye yakurufunguruzo. Acaja gupfungirwa muri kwa kuzimu. Ni hamwe twumva donc Aburahamu yarafungiwe. Mugabo Aburahamu kubera kwizera yari muri VIP.
hamwe n'abapfuye bizeye uko uzoza kwa Kristo bari muri chambre bita igikiriza ca Aburahamu. mugabo se hamwe bakura amafaranga ikuzimu. Kuzimu nta mafaranga ariyo. Kuzimu uvuze ngo bakura amafaranga ikuzimu. Ikuzimu d'abord nico nariko ndavuga d'abord. Kuzimu uranjanganije. Uzanye ivy'amafaranga. Uzanye ivy'amafaranga. Twari kuzimu twinjira mu yindi ntozeye. Twari kuzimu. Mu yindi topic. Tweko turavuga ivy'ikuzimu. Ego, donc kuzimu yari prison Imana yari yahaye Adamu ngo afungiremo abantu. Abadayimoni n'ikintu cyose kizomuderanje. Muga amaze gutakaza autorité niwe yaciye afungirwayo n'abamukomoka ko bose. Muga iyo prison encore niyo Kristo yagiyemo yakurufunguruzo Satani. Igihe yapfa ari kuzimu yamwatse urufunguruzo nigo rufunguruzo yamwatse. Ni nago rufunguruzo tubonye umumarayika amanukanye n'ikinyororo kinini afata Satani amufungirayo. La rero niho abantu bakwiye kumenya ko Satani atanga uva afise. Abantu bavuga ngo Satani ngo yari cegera c'Imana. Abantu bavuga ngo Satani ngo yari ahambaye cyane. Muga ntitubonye Imana irungika amaporoto y'abamarayika. One angel, un seul ange suffit kugira ngo afate Satani amufunge. Ajeje kumufunga niho rero tubonye ingoma ya Mesiya y'imyaka 1000 ici yitangura atakibazo kiriho. Mugabo bibiri ivuze ngo inyuma y'iyo myaka 1000 akwiye gusubira kurekurwa. Roho monami inyuma y'imyaka 1000 aganje Kristo aganje ku isi Satani azosubira arekurwa. Habivyaha habe kwicana ko hano Satani ari rumva azozimiza benshi. Satani akazi kiwe hari abantu batakazi. Ni rakizatere canke nuwosha umwagirije capacité yiwe afise. Satani si umugwanyi. Ntiyari no mu mugwi w'abamarayika babagwanyi mwijuru. Pasi yaba Satani ari umugwanyi aba yaratumaze. Muga Satani nta capacité afise yo kugufata. Wibuke n'igihe yafata Yesu ntiyigeze amwica. Yamubwiye ikorore. Satani akoresha karimi gusa. Capacité yiwe ihagaze ku rurimi. Ntiyigeze anafata Adamu na Eva ngo abakure mu itongo ku ngupfu. Yarabigishije. Donc Satani uwo mwita Satani ikintu kimwe ari foroko ni enseignema. He is a teacher. No mwigisha bisigiwe. Yabari Eva urabe yabajije Eva ati Eva nivyo kuri aha mwitongo Imana yarababujije kujya ku vyamwa byose bihari. Mbwira ngo yaye ngo ntiyatubujije ngo gusa ngo hari kiti kimwe yatubujijemo ngo kiri hagati na hagati ngo ntituze tukigeko. Eva acamubwira ngo kandi yananatubujije kugikorako. Ori Imana ntigeze babuza kugikorako yababujije kukijyako yabwiye ngo umunsi muzokijyako muzopfa. And then Satani amaze kumva ko Eva atazi neza ijambo avuze ibyo kugikorako yaciye amubwira ngo yarababeshe ahubwo ni mwakijyako muzosa n'Imana. Urumva burya Eva wewe yakoze amakosa muga Adamu yakoze choix parce que Adamu connaissait la vérité. Urumva donc Satani he is a teacher numwigisha. Nico gituma rero tugarutse aho twari tugeze inyuma y'iyo myaka 1000 arekuwe ntazogwana Satani ko ntavyashoboye. Azokosha abahari parce que muri millennium ico abantu bakwiye gutahura. Sabana b'Imana gusa bazo babarimo si shengero gusa rizo baririmo. Hariho nabandi twasanze ku isi bataduze ubwa mbere. Muga kubera urupfu rutazoba ruriho ntibazopfa. Bazogumaho pendant les 1000 ans nabo nyene binjoying iyo ngoma ya Kristo. Mugara abantu bafise kameremere k'icaha ari abantu bafise kameremere ka Satani. Ico antikristo azoca akora azoba jamwo abigisha bambe Satani plutôt. Antikristo azoba ari deja muri gehenomu. Satani azoca abigisha babwira ati ko maso fetiri ko mwemera ko umuntu abaganza imyaka 1000 yose. Ni muona ko mwahenzwe. Kubera yarekuwe umenga azoba kuyisashe ku maso abiyiwe. Bazoca bahumuka. Bahumutse ico bazoca bakora niki bazoca babazanya ati mbega vyabigwanisho mwari mufise ubwa mbere birihe yamakambi zamfunguruzo zikambi ni ukizifise vyabiburende vyabigwanisho roho nyanganda muraca bifise abandi ati uziwana ko ari je nabitse imfunguruzo uzi ko ari je ngifise ibi nibi
bace bongera gushaka kwica donc gutera intambara Kristo n'ishengero. Ikizoca kiba rero ni iki? Niyo ntambara ya nyuma. Kristo azoca aduzwa n'ishengero kandi hanyuma umuriro uvuye mu ijuru niko birivuga ucutibuka uzocutikiza Satani nabiwe bose bari basigaye. Hanyuma ikizoca kiba ni iki? Hazoca hatangura rero ico no kwita jugement. Usomye muri Apocalypse kuva kuri 21 ni ibintu byose bizoca bikurikirana. Reka ndarabe dusomera Antikristo wibuke ko yafashwe n'umuvugishwa w'ikinyoma aterwa muri Gehenomu. Mu bisanzwe Satani nawe azoca afatwa, afashwe hamwe na rupfu. Azofatwa nawe nyene, rupfu ni mwemu na kuzimu nawe nyene azofatwa. Byose biteregwe muri Gehenomu. Gehenomu riri maze guterwa mu ivyo vyose hazoca hacibwa urubanza umuntu yanse kwakira Kristo. Mu bisanzwe nta n'urubanza ruzohaba. Bibiri ivuga ngo ibitabo birazingururwa. N'igitabo c'ubugingo kirazingururwa. Umuntu wese abonetse atanditswe muri ico gitabo atererwa muri Gehenomu. Gehenomu rero imaze gutererwamo ikibi cose. Gehenomu izoca yugagwa nta kugaruka. Bibiri ivuga ngo nigo rupfu rwa kabiri. Ivyo rero bihejeje kuba hazoca haza d'abord n'isi nayo nyene izoca bakondana iteregwe yo nayo nyene ishongeshwe n'umuriro. Hamwe n'ijuru naryo nyene rishongeshwe n'umuriro. Hanyuma hace haza ijuru risha n'isi nsha muri design nshasha. Niho rero ngo Bibiri ivuga ngo ihema ry'Imana rizoca rimanuka rivuye mu ijuru rice riba mu bantu. Imana ishiba mu bantu bayo. Bibiri ivuga ngo Imana iba mu bantu bayo. Ihema ry'Imana riramanuka iba mu bantu bayo. Ico gihe isi izoba izimvye gusumba ijuru. Paski gituma ijuru rizimba nuko ari Imana iba. Ico gihe naho Imana izobiba mu bantu bayo kwisi. Ya, niyo fin ya vyose. Reka dushimire donc kubera umwanya wabaye muto nagenda bicacagura ndondera amaverse niruka. Mugabo nizera ko nimwankundira ngira tuzobibandanya. Ego reka dushimire kumbura bariko baradukurikirana abakunzi ba some 21 gatoya. Pardon? Uri kuraheza mugari ka some 21. Ku murongo wa mbere ngo mbona ijuru risha n'isi nsha. Kuko n'ijuru rya mbere n'isi ya mbere. Afite Bibiliya y'ikinyarwanda ngo vyashize. Mu Congereza havuga ngo and I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. Nta n'ikiyaga cari kikiriho. Mbona ijuru risha n'isi nsha. Kuko ijuru rya mbere n'isi rya mbere vyari vyamaze gukugwaho navyo nyene. Donc bimaze gukugwaho vyose byavuyeho niho hazoca habaho ijuru risha n'isi nsha. Imana icibana n'abantu bayo. Ego reka tugushimire. Kibi cose kizoba camaze gukugwaho. Abantu rero bace abana b'Imana bace babanaho mu mahoro menshi. Burya uravye arafe y'ibintu uzosanga Satani atakintu na kimwe yakoze yamaze. Azosanga yari yihenze gusumba ibindi bintu byose. Parce que yibaza ko adetruije umugambi w'Imana. Or ikintu abantu bakwiye kumenya mu bisanzwe umuntu yishe umugambi wawe bisigura ngo agusumvye ubwenge. Kubera rero ko tuzi ko Satani adasumvye ubwenge Imana kuko Satani ni kiremwa Imana n'umuremyi. Azokwiro turuva arafedeta inyuma ya vyose atakintu na kimwe yakoze. Parce que abantu benshi bibaza ko foko ndagisinyara. Abantu benshi bibaza ko kuja mu ijuru ndakivuge ndaba muri kamera neza. Ari bikorwa vyabo. Hari abantu bavuga ngo turiko turakorera ijuru. Monami Paulo yavuze neza mu Bigalatiya 2:21. Uhereye kuri 20 avuga ngo nabambanywe na Kristo si jewe nkiriho ni Kristo muri jewe. Acavuga kuri 20 ngo asanga ukugororoka kuzanwa n'ivyagezwe. Kristo azoba yapfiriye ubusa. Kristo nawe yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mu bisanzwe iyo aba umuntu bishoboka ko akorera ijuru Kristo ntiyari gupfa. Bibiri ivuga ngo muri Jean 3 kuri 14 mengo
Nikodemo agiye kubaza Yesu ibijanye n'ivyo kuvuka ubwa kabiri. Dore mu gihe nari ngaha waravuze ngo tuzobivugana ko mugabo ntitwabivuganyeko. Yaramubajije ibijanye no kuvuka ubwa kabiri. Kristo aramubwira ibintu vyinshi bijanye no kuvuka ubwa kabiri iyo umuntu atavyawe n'amazi na mwemu. Aravuga vyinshi haruguru aca mubwira ngo nkuko Mose yamanutse inzoka mu bugaragwa abayiravye bose bagakira. Niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Aravuga n'ibindi avuga ngo nta muntu azoja mu ijuru atari wavuyeyo. Nikodemo biramucanganya gose aca manuka kuri seza acavuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwese nigo gwatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ikintu kimwe nta muntu ashobora gukorera ijuru. Umuntu kugira azoje mu bwami bw'Imana aribo mwitwa mwijuru bisabwa ikintu kimwe nukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Sino iyo aba hari iyindi nzira twari gushobora gucamo Kristo ntiyari kuza kuko yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ushika kwa data nta mujanye. Reka apotre tugushimire ko wabanye natwe muri kino kiganiro, dushimire abadukurikiranye mwese. Nimwagikurikirana kizobafasha kandi ndaze ko muzokwandika byinshi muri commentaire kugira ngo tugire bimwe tumubaza apotre. Hari ibyo dukwiriye kumubaza ibya antikristo ko azoba ari umuntu canke azoba ari mwemu, byose ni ibibazo dukwiye kumubaza kandi akazobisigura neza. Nzobibasigurira parce nitwaja mu madetail ndashobora no kubabwira iyo azozapfa. Ngaho rero turabashimiye twabakoze apotre kutwitaba, turiza ko n'ikindi gihe muzotwitaba. Murakoze cyane namwe ndabashimiye, ndashimiye abakurikirana iki kiganiro. Nizera ko umaze kubikurikirana neza. Abantu benshi baratinya gusoma Apocalypse ivyahishuro Yohana kubera ko birimo ibintu biteye ubwoba cyane. Mugabo ubisomye neza urashobora gutahura hamwe na mwemu yera ukabona ko hariho bimwe bizoba ishengero ritari ku isi ryamaze kuduza. Yes, reka tubasezeye tuvuga ngo bye bye. Ciao.